ERSA guho. Hello guys bakunzi ba Clelia na Katia. Hamare nagira ndabaramutse. Mwari munkumbuye kuvugana nari nkumbuye kuvugana namwe namwe mwari munkumbuye kuvugana nanje. Hama rero ino munsi nurubanza rutesa kandi ndabahaye kaze kuko mubona ngaha. Hama rero guys nashaka kubaramutsa kandi namwe bwe ndibaza mwari mwifuza kundamutsa. Hama munsi tamufana fise nukuntu murakina neza guys. Naganda bamenyesha ikintu kimwe no musi ndabatambira umuziki mugende mumenye ko je ndabatambira umuziki ndatamba umuziki kubera no musi wo kuryoherwa yiwanje urumva namasoni ngira no musi ndabatambira urumva la dada yewe mugabo yabene ngo byo kunyonga ni ntobizane mwo ngo canke ugira uduhonje ni bijanye ne kirageza turaba bijanye ne mukunda twagiye tamba amapiano kutaratura basi ni muti akaniko kanya ubona hari mwibyo gerageza turaba akaniko kanya kanje ukora usenga sagira kanya kanje rero ndakunda ufise mikro ariko ndaririmba akaniko kanya kanje abahenda skure kaniko kanya kanje niko kanya kanje abahenda skure kure pita tangai Diko Entertainment. Wara kabisa ubona yuko duhuye na wa musare wacu umusare w'umwaka yitwa ERSA. Nguwo. Uraradi ikiganiro twakoranye. Baragukunze mugabo baravuga ati bana ngo no nkumi ngo irigira utuntu ngo uragira udufyere twishuze tugabanye. Niko bambwiye ngo urafise udufyere. ERSA guho. Asa ujya wari wadusezerana ati je nzoza nabere waberewe kabisa. Iyi imbira ikirato icage wari wambaye ntuze ya Kardashian. Ico wambaye no munsi kirwa gute? Jordan. Wambaye Jordan. Ukaduga hejuru hara ikanzu nayo yitwa gute? Rafise izina ryayo marke yayo. Hanyuma hejuru nk'isaha nk'ibisanzwe agashiramo udufime twa black. Sahanyo ni wakaye none bakwambise impeta. Gaye sawe mukama wanjye wamaze kwambara impeta abantu bambaye impeta urazi uko bahita wambaye impeta ya fiançailles hari agasore kagushimye ahubwo reka nakureyo ugira ushire aho naho bisigura nanakem ahubwo barambujije aha niho bambujije aho naho bisigura ngo uracari ku isoko aho ugeze uracari ku isoko none aha ani kuri mariage none hageze kubwira abantu yuko ukiri ku isoko kwe none ramutsa abafana bawe hello guys bakunzi ba bande barabe Diko Entertainment hello guys bakunzi ba Katia yegereza mikoro oya duza gato voilà hello guys bakunzi ba Clelia na Katia. Hamare nagira ndabaramutse. Mwari munkumbuye kuvugana nari nkumbuye kuvugana namwe namwe mwari munkumbuye kuvugana nanje. Hama rero ino munsi nurubanza rutesa kandi ndabahaye kaze kuko mubona ngaha. Hama rero guys nashaka kubaramutsa kandi namwe bwe ndibaza mwari mwifuza kundamutsa. Hama munsi abafana bawe rero none ko batarashika ngo baze kuraba uburyo wakinye mu gatsiriko ntigahere nukuri ndabira nibaraza canke waraduhenze nta mufana n'umufisi yego usanga waraduhenze tamufana fise nukuntu murakina neza hayashareka none wibaza yuko baza kuza sangapi sinumvise ko urubanza rutangura kenzera kenzera isa nigeze isa nkigeze ngo wabonye navuye muhira 14h okay wazananye nande nazananye na papa wanje mutoya
niyo mwazaranye kabisa. Sasa abantu bitege iki rero mu kanya muri no filme bagire babone bitege Isa ameze gute aza kubakinira gute ntusubire kutubwira filme gusa tubwire uburyo ugira ubikina. Guys naganda bamenyesha ikintu kimwe no musinda batambira umuziki mugende mumenye ko je ndabatambira umuziki ndatamba umuziki kubera no musi wo kuryoherwa yiwanje urumva namasoni ngira no musinda batambira urumva no kuvuga bya bintu bavuga nyene byo gutamba ubwira uvyerekane mu kanya yewe mugabo bya bintu ngo byo kunyonga ni ntubizane mwo ngo canke ugira uduhonje ni bijyanye gerageza turabe bijyanye mukunda twagiye tamba amapiano kacatura basi ni muti akaniko kanya ubona hari mu cyo gerageza turabe akaniko kanya kanje ukora usenga sagira nyamutsunya kanya kanje rero ndakunda ufise mikro ndaririmba niko kanya kanje abahenda skule kure kaniko kanya kanje niko kanya kanje abahenda skule kure pita Keza ntuyimare baraza kubiraba sasa tugushimira cyane rero dusubire mu kanya cheers merci noko dusubire mu ruse merci